Musani lazima ungeimaliza kama mapema bila television asiyajua. Mnaimaliza kivyenu yake. Walishana mke wake. Mke wake alikupenda. Anapasha kusema mambo yote. Mliachana kivipi? Mungu wa journalist anapasha kujua. Ulifanya hivi kulifanya hivi. Unajua machozi ya mwanamke kweli akifika mpaka mbele ya kamera. Machozi ya mwanamke ni mazito. Haukumpa muda muongee mpaka mpatie muda muongee ndio maana alitema kamera amfuate. Na yeye sasa kaona sasa nifanye aje acha tuende ku media. Na media sasa na kutafuta wewe. Ndio kusemesha ukweli. Sasa wewe semesha ukweli. Kama unampenda sema, kama unampenda sema na yeye atasikia baadaye ya monde wanasemaka ukweli wao. Kama unampenda sema sikupendi, kama unampendi mwambie hivi sikupendi. Voilà. Tunapitishia hapa kama isalipitia hapa. Baadaye ya monde wanasemeshaga ukweli hapa wanasema kamera wanasema tuendelee mapenzi. Hapana kuogopa kwa mwanaume ni kichwa cha nyumba. Asante sana. Tena wajibu kwanza mwe hapa. Asante hilo ndio. Hapana kuli kamera. Hapana kuli kamera kwa juu. Kama ikakusikia saa hii na yeye tumrudie iko na yeye. Kama mlikuwa mlipendana kivyenu pembeni. Hata kama ni msanii na yeye angeingia kumedia anasema sasa mpenzi wangu mimi na nini. Mama ngoja. Arindra Henze. Kwanza niseme uliko na kosa na ule iko na kosa. Kama alikuwa anajua anampenda vya kweli, angeingia mfamilia na kama familia yake marafiki niambie. Mwambie mpenzi wangu hivi na hivi na hivi. Kama mimi ngali nampenda Desha. Kama na ngana ananipenda. Tuikale basi tuongee. Kama nilifanya kosa tuombane msamaha. Sasa hivi Desha mtia niko na sambara hapo toka niponda. Ngoja mimi nitamsemea. Mimi kwanza huyu najua kama ni msanii wa gospel. Mimi najua ni msanii wa wokovu. Si ni kweli? Sasa Asha kwa msanii wa wokovu. Desha shaingia kumedia yangu. Kila mtu ataona ndio kila mtu. Mapenzi. Si yake na hela kumbe hauko mwokovu. Nilikuwa namchafua. Yes, bakunzi ba Ashali TV murameze neza muri hose Elma Love mwarimu guys ndameze fresh ndameze good kabisa ko ibona no musi ndi mwisite muravuga ati Elma Love no musi mwisite ya hehe hani he. Yes, nje kuraba umuntu kimya bucece nko mubizi neza ko dusanzwe dukora akazi nk'abatadebukingwa tuma dukora kugira ngo tubazanire ibintu bishasha. Uno musi umuntu nje kuzana special guys ni special muraza kugirwa sana ariko kandi ni umuntu nje nta muteguje numvise neza yuko ari ngaha yaramaze imisa nkwepa ngo ari ruguru ngo ibiki nibiki ariko no musi namuguye kwa ahantu guys mwe twende ndabaho umutu no musi sivyo. Yes, mjini pamewaka guys. Gisagara barachubaka abanyamafaranga indi leta mvye. Mukomeze muri kumwe nanje guys bakunzi ba Ashali TV kugira ngo tubane neza. Tukorana kazi turi bien. Turi good kabisa. Kuku zinachomwa hapa kwa bule. Salam. Umeze neza? Yes, bakunzi ba Ashali TV ko bwana hanza n'uza ari karashika aho je ngiye kurondera mtu wangu. Nani kungoja tukuvua biato ngoja kwanza. Tuvuye kwanza biato. Sivyo? Ila ngo tusiharibu kazi za watu. Wasije wakatufukuza hatukufanya kazi yetu. Wasije wakatufukuza kabla tujafanya kazi yetu. Batwirukane hapa sasa ale turagiye mu gufa no gukira guys. Ni aje mzee wa kazi hot mix nisalimie basi ni aje fresh umeze neza mzee unani kwa kwanza wakuzi wa Ashali TV shoot nisalimie basi fresh. Hot ni aje sasa? Umeze neza? Yego ndashima kweli. Ngoja na wapi? Ngoja kwanza. Ngoja wani ongea na hot. Sasa unakimbia kamera. Hot. Mambo ni aje sasa? Fresh mzee. Unakwepa sana watu alafu hapa leo tumekunasa mzee wa kazi. Basi utafanya. Karibu basi. Tushakaribia sasa. Mimi naona uko na wasanii wako hapa tutambulishe basi. Sijajipaka hata mafuta, sijajipaka hata nini guys. Mimi naona flash ziko. Hakuna nataka kama ziko. Producer muhitajiki hivi muhimu ni kufanya kazi zenu tu mnatupatia kazi. Kwa nini? Wewe tunastahili kupendezewa. Shoot. Njoo kwanza hapa njoo. Kesi bakunzi ba Ashali TV. Bakunzi ba Ashali TV. Hano no musi nje kwirondera hot mix ariko kandi ndasanze na shoot. Shoot ni aje?
Umshaka je ngumshaka hototi ngujya. Ari je nshaka wewe. Unshakira iki? Je nshaka hotu yake. Njo kwanza tongeye ingo hano ucahe. Ucahe. Njo kwanza yes. Bakozi ba Charity amazi imisi umuti Paris umuntu wabanje. Sasa leo mimi hapa na mnasi. Aendi fasi. Njo kwanza kuna nikimbiaje. Njo kwanza hapa tongeye ingo hano ingo. Ramusa kwanza kwa dukurikirana. Umeze neza. Hoti bashaka je. Jeni bavuga ko icubashaka. Mushaka nde? Je nshaka wewe. Uzi ko ndinga? Yes guys, you know, Genesis turi mu muvumburo.com. Ni mumbure mu kampuni. Turi mu muvumburo.com dushaka wewe. Manu unshakira iki? Tuyage? Wewe mmoya kwanza tuyage amara muvyo ivyo shaka tuyage. MC ngumvugire MC. Ingo kwanza tuyage uramenyesha icyo ndakurondere. Ingo kwanza tuyage. MC ngumvugire. MC ngumvugire. Ona atuachie kwanza na muziki. MC ni MC Vita njo kwanza njo basi na wewe. Je nasi kuvugira kuri kamera byo novuga byose MC arabizi. Umuvugisha basi MC. Wowe na kubikira amabanga ingo. MC wanje muri TV muri Cote Technical mvugira vraiment. Je sinda bya kamera je naravyanse. Ni aje sasa tukayaje. Mbambaza bya style. Njo basi njo basi hapa tukaye. Tushare hanze tutoke nje. Tusohoke njo basi. Njo sasa basi tukayapa fresh kesi wakozi ba Charity TV umufumburo wagenze fresh kama dawa umutadebukirwa na hashitse kugira ngo dukore umuti fresh njo kaeni hapa njo basi nawe yapi ngo yo ingo nta ingo nawe mzee wa kazi none girungira vyende vya wa musi none mubaze kwanza mutubabarire tubaze dusabe imbabazi kwanza kuba tubateye niko bimeze nyene turi mu kazi kose ariko kandi tubanze twaramutse umeze neza Yego meze neza cyane uno munsi uriko dukurikirana arashaka gushaka kumenya ingene witwa aho yatubwiye tuyunye ni wazi byose ni wazi ukuri ku bintu vyiwe byose ariko uriko dukurikirana amwe umuntu azi ukuri kose ninde kuri uyu jewe mu bisanzwe DMC yo muri ITV nkaba nsanzwe ndi umugenzi wa Shutera cyane gose kandi namakuru yiwe menshi mba ndabizi yes ego inkuru zimaze imisi ziko ziratembera murazizi uno musi singaruka cyane kuri uyu unyakuye twaraganira ubwa mbere ntitwasa n'abahuje neza ariko navuga ati reka cenzomenye inzira ndabicisha mugira ngo ndabitore urukundo rwa Shutera na Stella ndibaza mwese muraruzi ni urukundo riko ravugisha benshi ndetse no mu miryango hirya no hino bisanzwe ko yatera impari ariko dushaka kumenya ukuri kose hagati ya Shutera na Stella ni giki cyahabaye kibi mu bisanzwe ivyo bintu mwe mwabifatiye hagufi ibyo bintu mwabifatiye hagufi muca muravya grava musanzwe ni ibintu bitoyi niyo umuntu akundanye n'umugore n'umugabo barashwana mu nzu kandi bigahera sivyo ni kuvuga ivyo bintu mwaciye mu vya grava byari ibintu bisanzwe nyene ibintu biri simple ibintu bishobora guhera mugabo bimaze kujamwe abantu mu makomantere ukumva abantu bariko bavuga ibintu bitari vyiza bariko ratukanaka bavuga naka musanzwe ivyo bintu byari byaranaheze je ndibaza yuko twebwe ntitwananiwe nk'abagenzi cyangwa nk'inshuti ntitwananiwe mugabo urumva hoti tupunguzie basi hot mix tupunguzie hivyo fresh je ikintu novuga gusa kimwe vraiment ama TV online ego murakora akazi kandi mugakagura neza mugabo hari ibindi mu exagera ariko twese sukugira sugukavya uyu no muririmbyi asanzwe aririmba gospel sawa turabizi ariko kandi twe tuba turi mu kazi ko uyu deja no mu star tuza kurondera inkuru abamukurikira tumvise yuko muriko mugirisha ikiganiro cy'umuziki turaryoherwa mugabo hari ibindi biganiro bigiye kuri rezo sociaux bitera ariko kandi nibo batangiye kubishisha kuri mu marezo sociaux zabo oya umviriza kuvyandika nibisanzwe kandi kuvyandika hari kumenyesha no kwandika hari nibintu bibiri biba bitandukanye ni kuvuga yuko bijya Stine turamukunda Shutera turamukunda kandi turazi yuko Stine ndavuze ukuri Stine na Shutera baracyari mu rukundo sure ariko uyu ntavyemeza mu byati jewe turindira ijambo rizova ku Mana uruvugira ngo ibintu bibandanye ega Shutera korera Imana sivyo navuze ni Stine na Shutera bari mu rukundo rero twege ntitwananiwe nakubwiye ni twebwe nk'abagenzi ntiturananirwa ariko kugira ngo birinde bishikaho Shutera afata urwandiko rwa Facebook agashira ko pa abantu tukabibona ko twe kurikirana ico wanditse kiragukurikira akarinda abishikana hari uzi ko kantu gatoyi kari guhera mu mwanya muto y'icane ni kuvuga yuko bijya bintu mwabonye
reka tuanze kwanza tuseme hivi, tutulie kwanza. Tutulie kwanza. Kandi ndazi yuko wewe tuzokuinvita muri mariage ya Shutera na Stine. Inshallah. Ni kuvuga yuko kandi dushaka kubwira n'abakunzi ba Shari TV. Hari amakomantere twabonye atari meza. Kandi duhumurize n'abakunzi ba Shutera tubabwira yuko ntiba dendebukigwe kubera akamanyu k'umutima. Ni kuvuga yuko ibyo ni ibintu bishika kandi bibaho bihera. Kuko hari undi twigeze kumva yandika ngo mu Kristo bikitusabiki mu Kristo neske mu Kristo narongoraga mani. Ariko kandi oya je ndashaka kumenya neza. Je nshaka kwinjira kwanza kumizi tumenye ikibazo cyari cyahabaye niki heshuti. Je ngomba ndabivuga. Je ibintu vy'ama television naravyanse. Ndabizi ariko kandi narakoranye na Stella ararira muriza imbere ya kamera. Mpamagara hoti basi mubazi katabizi naramuhanuje nk'umugenzi. Ariko ego basi tubwire natwe twaje je namubwiye igihe umusaza ntimunye ko yirutse. Igihe dukorana bwa mbere namubonye ko yamunze hari ico abizi ko nanye nagiye cyavuze ku mugabo je ndova ko sinogira ikintu mvuga kuri television. Sawa sinagire wamahego yo kubonana na musaza we ariko ndibaza nimba mwayaze ibiyago vyari bi yaraje kuronderera iki muri make grand frère wa Stine nta kibi ashaka ashaka ko dusubiza hamwe donc dusubire mu rukundo nko vyahora donc twirengagije dukosa twose twarahabaye donc yagerageje kunsobanurira ahantu hariya nuko sitashinye kuvugira kuri kamera no kwaciye yiruka usanga atabikunda yagerageje kunsobanurira amakosa ngene yagenze ko babitunganije bavyicariye donc ubwo bitotuma yuko China Steve tabandanya urukundo ko cari kibazo kandi gikomeye kitoroshe naho MC yavuze ngo karakantu gato cyari kubazo gikomeye cyane ku buryo naho ucumvise cogura kwihanganira mugo cyashimye kwivugira kuri television nabanaje ntakamba avuga ati kibazo sino kivugira kuri telefone tukivugira mu muryango rero abantu bo muryango wanje ndafise abavyeyi ndafise bayine wabo barafise umuryango nabanyene donc nitwe bitunganiriza ngako tuvuge kuri kamera ngo bihere mutureke tuje mu muryango kuko nami ndabisaba ama telefone bantelefone ndi kukazi ruguru bagirane barandri promoter mwarantelefone hano indi television nabonye za telefone Nufisa ibintu birebire novugira kuje kuri kamera. Ariko kandi yego baravuze ati sakano kanini nk'abagenzi ariko we kuri wewe cyari ikintu gikomeye. Sivyo abariko baradukurikirana babonye ingene umenga Stella waramutesheje agaciro akarimbere akamera ririra wewe. Kwa rukundo kabisa rukundo rugira abantu bake. Sivyo mwari muzi gituma ariko ararira. Ntavyo tuzire impamvu turiko turarondera impamvu ikintu cyatumye arira ku buryo aza no kuri media. Sivyo kuri media agakora amoso turi kuramubwira ati jewe nkeneye ko tuganira sinkeneye ko mpana umwanya ngo tuyage. Mu Kirundi bavuga ngo ngamba ringwe igutwara igitungwa kurira umwana kakurusha kuraka bien sûr gusa jewe ndi umuntu nkuze si nkuri ibintu mu kajagari ntwari ibintu bukebuke kandi Stine nawe se umwana muto arafise igituma akoze bijya nimba arakoze bijya abonye kare wenzira ngira ngo ngorogira ngo ashobore kunshikira sinzi kandi naje byaranshikiriye vuba naje nagize byarantushije yarakwabaje ego ndabizi ko abahungu dufa twihagararako ndabizi ko wihagarara ariko urukundo ruracyahari but je nshaka kumenya neza si wumva neza ko uno munsi uri play yo kumwumviriza mu kayaga cyo warandahiye kenshi tijewe sinkeneye ko twishango tuyage twarahejeje sinkeneye ibiki nibiki jewe narabonye video randiri promoter yavumba abavye banje ndi ruguru mu rugo yego nyuma yaho papa yarantelefone kana ndi ruguru kazi telefone amubwira ati mwana ndagukeneye fo kumanuka dukemere kino kibazo kimaze imisigi ca kumbuga ngurukana bumenyi cateye ingorane mu muryango hana nubu ariko ubona ariko ndakora vya corps technique vocale hazi kutura gutanga ama certificat muri Susudinil rero aba twasirikiswe kuri indirimbo zo kutotegura album y'abanyeshure ngaha kwa Hot Mix rero navuga ati reka manuke ntungaciye guca cyo album na Hot hama ntungane n'umuvyeyi grand frère wanje mbona rantelefone mbona nabandi bantu hanze ku WhatsApp banyandikira mugane nababwiye yuko nta muntu nza kwishura ku kibazo canje na Stine sauf que nufise indi confirmation y'Imana je maze gushikino mvuye ruguru kintu cyambye nakoze ni hutiye gusenga kuko naho ndi narasenga mugusa nkakajyo keza gusenga kwera bandi mu kazi yari hutiye gusenga ijoro sigeze ndi kundasenga bazimana pourquoi ça kwera iki amajambo kwera iki kwiramba ku bino kubera iki donc biramblesa mu mutima ariko bado je sindanyungwa bro ni haje umeze neza kwanza wendo sijasemesha uyashani kwepa sana jewe numvise ivyo ariko aravuga vyose ndavyumva sivyo ariko nk'umujama wiwe umuntu wiwe wa hafi igihe aza kukubwira ati je na Stella ntibimeze neza ahubwo ko bapfuye iki bo sinovuga ati ngo yaravuze je bapfuye
gusa igihari gusa novuga bivanye n'amakomantere nabonye kuri Facebook bon byarambabaje sana kubona ko ndabigiye kuri media ko byari ibintu utegeza kurega entraînement ego natwebwe abagenyi twafasha urumva so icyo mvuga ni ikintu kimwe ni bibiri plutôt hariho séparation na division so séparation ni ikintu cyoroshye sana tandis que division ni ikintu gitandukanye umuntu bandanya na wa muntu kandi urumva so rero umujama wanje na Stine bagize ikintu cya séparation donc nakantu kumwanya mutonya ushobora kuregera entre eux cyangwa tukabafasha urumva so bivanye n'ukuntu abonye d'abord commentaire yagize nabonye agira kuri Facebook yavuze yuko simagarikije kumufasha zonda namufasha bisigura yuko na division hari urumva so icyo bapfuye cyo kizibu entre eux urumva so gihari gusa ni kubafasha kugira ico kintu kive mu nzira kuko nibo bazi nyine bababaye umutima yego ariko umujama wacu niwe yanse kumwumviza cyane Stella ko yagumye murondera mu bwati Jessica nene ko tunaganira vyaraheze hamwe vyoshika nkuko akavuga ngo ni byo guheza ari babiri ugasanga koko umuntu araruha kwihangana kugira ihereza sinavuze turi babiri sinavuze ati ibintu ntibije ku TV online ariko ni nyuma ya kamera mwaranse kumenya nazimye kamera basi oya nazimye ndabikubwire basi mpaka urumva makarinde kuzimya yazimye ndabikubwire kamera bani zimisha telefone nayo twende basi twende urumva jene navuze ati ntakamba mukinterefone waje tufanye kazi narababwiye ati jewe n'ukuri ku media ntibikunda nimba bikunda mera nk'abasohoka murajya mu Grand Free muvugisha nibaza ko atavuga nabi nimba mwasanga ari hanze yuko hapa ashobora ko ari ngaho hanze munyereke basi ngo munyereke ushaka ndabobere misi mujuu bras misi mujuu kiesi wakunze bashayiti vuno musa kazi gahari nikoroshe hapa tunatembea miguu chini urumva kugira ngo nyine tuhakikishe kazi imeendeka vizuri. Simoni ni wapi? Uri kule. Kiesi wakoze bashariti umusaza wa Stine araduhunze arirutse ariko kandi rero ntacyo reka tumureke peut-être ntashaka ko aje imbere ya kamera kugira ngo ayage avuge uko ibintu bimeze but Shutera akomeje kubica hirya no hino adashaka kuvuga ukuri ingene kumeze sivyo akomeje kukwepa sasa jamani nikimbie siniko kumabibona je twavuganya shaka udakunda kuja kuri kamera please okay mwashise kuki basimba mafisi ni na je mfise sinashaka kwivugira je kuri kamera please ndabasavye ibintu no mwafatiyeho kandi munesha jakadi ndabinginze ibintu mubihagarikire ngaho sawa ariko kandi rero conclusion ibi abadukurikira bose bari bavuga ati urukundo rwanyu rubanda je twavuganye na musaza wewe ni ibintu vyakamaro cyane kandi ibintu vyubaka mwaramaze kuja ku muryango mwari bafite ibyo bavye bavuga nawe nujye n'undi muryango none bafite ibyo bivuzeko kandi vyanye nabitahuye je sindi umuntu mubi ku buryo noreka guharira umuntu oya nigizwa kumuharira nama nawe yishitse mukanaduhuza tukicara tukaganira sawa pastor tushaelewa pastor wetu sasa ariko kandi rero ega twe kumadufashe hahandi ngene kibazo cyari ikihe bro twambie basi kimya je navuze ko ikibazo sino kivugira kuri kamera reka mpamagare Stine aze tuje mu muryango tuvyicarire kandi baza ko bizogenda neza navuze je ndakubwira umuntu w'umugabo ndumukozi w'Imana ngo ndayivuga ndumukozi w'Imana sho kwiyararaza nga kuri zi kamera z'abarundi nyamamaze hose ngo ndire ngo nakambe ko ibintu vy'uburofa oya jewe ingingo nimba narayifashe ndafite gituma nayifashe kandi nawe narayizi ngomba ndayivuga arabizi sinjo kwivugira yuko nga kuri kamera reka nimba mushaka kuduhuza muduze turi kumwe tubiganire kandi twokishana turi babiri gusa ifoko umuryango ubuhari none bagira ico bivuze kapana jewe yes bakunze ba Shari TV ibintu bikomeje kuba fresh nababwira jewe sindiko nakora nkumenyesha makunze okora nk'umuhuza wabo kugira ngo ndabahuze urukundo rwabo rusubire ruje hamwe bahure kandi ibintu beko bafata inzira nziza Shutera yigaruye umwe kwa gatima kagarose agiye nari ruguru nje rukunda kungwana ntamuragwana intambara ari kure intambara igwana uri hafi kamenya ati intambara ntayigwana gute sibyo gamze ariko kandi no musi Stella aza kora kino kiganira azi uko mazi misumuriza yumviki ndazi hari nazo yumviki yumve ko urukundo rugiye kugaruka canke yahevye nyene aronde rindi boga navuze mu kirundi cyumvikana jewe sindi satani wakoresha amakosa kandi aguragusha amakosa je ndi umwana w'Imana kandi Imana itugisha guharira abavyeyi bubahwe muze ndarifanya akazi muze yasomene watangira atanga gukora akazi abo para telefone vraiment telefone bwati mwana je ndo kura je ibintu niko ndabona kandi urazi yuko ambwiye yuko turi mu gukora umuti barakora ategura mu muryango tugende gushika mu muryango wa Stine urumva
ibiko biraza nibiki mwabihagarikije bati papa gendaje tubiganira muvyeyi ntashoganira n'umwana kuri kamera birafise inyo tubiganira mu muryango na se nafise inyo biganira n'abandi mu muryango no fumpa ko mututwara mu kamera nkibi je menda vyanka mwanira funye ntanabikunda vugisha na MC erega MC umutipe twebwe areka aturenganya sibi twe turi mu kazi kiwacu ubu nawe n'umustar niho kono rega ndumustare kugira ngo fashe imiti sinimutse kugira ngo nsambure imitima abantu kandi ndasabye n'ikigonga no korankurikirana musanze muri studio mwabonye ko turi muri studio tuko dukora indirimbo mu bisanzwe reka tuzobarondera tubatumeko kandi tugirisha ikiganiro turi kumwe na Stine na Shutera turi hamwe mu bagirisha ikiganiro bari mu munezero voilà sonaka mwisho iyo ndo nene musenzi wewe ubahwe kandi naona kana wundi uri musharujama ni mwatwicarika kamwe mva yarize umwanya muremure hama nkamusaba ikigongwe kuvyabaye ibyo dusubirane akavyankazo muzogenda gute urumva rero ni mwebwe ndetse ntambara y'urukundo yiwabo none aho bazomenyere birangira antuka Shutera si Samusoni si Samusoni ni kuvuga yuko ibintu byose bizofata inzira jewe ndaguhumurije nararavye ikiganiro wakoresheje Shutera uravuga na Stine uravuga ati ugomba ubu muhuza warabaye umuhuza si wewe wenyene abahuza turi benshi ndazi yuko bizofata inzira kandi vuba Chenzo gutumako ariko nakoze neza wakoze bien kandi Imana guhezagire amen bandanye none reka tumushimire kuco yeba yarakoze iyo bidaceka basi iyo nabishisha muri zino nzira zose we kuri kamera muri rega general mahema mumuririze kuri kamera wahoze ari umushiri wanje mushire kuri kamera mumurize nkakubya ndacabandanya ibyo bintu sibyo ni kutumara ndacabandanya dusarisha nk'abakozi kuvuga TV yarakoze neza mugabo ahandi naho hari ibindi mwarenze mu bisanzwe abana bakozi b'Imana ari ibintu bategeza guhereza bo bonyene bigerero ku mativi Erike nari navuze sinaguciriyemo ati je ndiko ndasenga ndire confirmation y'Imana umva ndi mbanagiye mu nkemo yo gusenga ndafise igituma twe twirongo dufise nkemo y'Imana turongora rero nkemo y'Imana ntongo dongore kandi gusura kumukunda ntaco gituma ntashobora kumukunda mbwe iyo nkemo y'Imana imbwira ati ntusure kumukunda direct national ariko Imana ica mu bantu natwe yadushe kugira ngo tugume tubavura aho ngo ati bya bintu biri serera utabona ko vyahaye yatabona ko vyahaye yari gusanga yene yavuze ati je nyene hapana leta kureta vurugu sasa sio vurugu oya iyo nakuma ndamugora nkuko yarakuvuga ati nyene bishayisha kuko abona ati gahara abantu bakidukunda bakeneye ko tubandanye nawe nyene agatima karagaruka cyane kuri swali nuko dashaka biba kuri kamera ariko bikobera Imana ishimwe ko biko birarangira tunico ciza akaja mu kanywa gusa kugira ngo turangize content yose je nayumvise Imana ishimwe tu mugabo ikintu tubabwiye nundi munsi mukumva habaye nk'ikintu muzobanze kwanza mubavugishe mutarinze kucisha kuri kamera kuko kamera sasa mama ngoja huyu jamaa huyu si muimbaji huyu ni muimbaji mfano awe mpenzi wako lakini ni mfano sio kweli jue uko mama mkubwa sawa ni muimbaji ana mambo ambayo anafanyaga bikifika ku media kuma Facebook za wapi si umesamba lazima sisi watangazaji tutajua habari gisi naenda sasa tutaifuatilia sasa ndio hivyo alimwacha mpenzi wake aje analialia mbele ya kamera kama ameachika umeona sasa inabidi sisi tufuatilie tujue nini kinaendelea sasa sisi hapo lazima mfuatilie juu alikuwa mpenzi wake lazima watu washanisemea deja sawa okay Shutera twemere aradutsinze si aradutsinze ndakubaza ikibazo nkubu umvise njoo naambie mama wanatanipiga hapa njoo naambie wanatanipiga hapa Tanzania wanasema wanatoa maanani wanasema uliachana mke wako uko msanii naambirie uko msanii lazima ungaimaliza mapema bila television azijua mnaimaliza kivyenu yake waliachana mke wake mke wake alikupenda anapasha kusema mambo yote mliachana kivipi Mungu wa journalist anapasha kujua ulifanya hivi kulifanya hivi unajua machozi ya mwanamke kweli afu akifika mpaka mbele ya kamera machozi ya mwanamke ni mazito haukumpa muda muongee mpaka mupatie muda muongee njoo bana alitema kamera amufuate na yeye sasa kaona sasa nifanye aje acha tu nende ku media na nije sasa kutafuta wewe Kia kusemesha ukweli. Sasa wewe semesha ukweli. Kama unampenda sema, kama unampenda sema na yeye atasikia baada ya monde wanasemaka ukweli wako. Kama unampenda sema sikupendi, kama unampendi mwambie hivi sikupendi. Voilà. Tena pitishia hapa kama ishalipitia hapa. Baada ya monde wanasemeshaga ukweli hapa wanasema kamera wanasema.
tuendelee mapenzi. Hapana kuogopa kwa mwanaume ni kichwa cha nyumba. Asante sana. Tena wajibu kwanza mwe hapa. Mwambie nakupenda, juu na alinda ku television akasema anaangalia nakupenda. Tena namuomba tu rudiane na kuomba. Bwana. Sasa unamkatalia nini na mwanamke? Siogope kwa mwanaume kichwa cha nyumba. Semesha ukweli kama unampenda kimaaba kindani. Semesha ukweli. Sikia mama, mapenzi ipo. Mapenzi ipo. Ni kakitu kadogo kamefika tu. Kadogo mpaka kumiti. Unajua mwanamke aliona kikubwa kwa sababu alifika hapa. Ndio maana mwanamke anapenda, mwanaume naye anapenda. Wakati sasa imekuwa katika kitu kadogo kakawadiza. Sawa? Ndio maana media zimeingia. Lakini kwa sasa vitu viko sawa. Asemesha sasa ukweli hapa. Yeye aseme. Rafiki yake ndio yeye ajisemee kama vitu viko sawa. Msisemei. Asemesha ukweli kwa kinywa chake yeye mwenyewe. Wewe amjua maaba walikufa nini ndani ya nyumba au juu? Mimi sijaoa, ni sheri tu. Sijamuoa. Mke wako bali kama unakamata vitu ndani maana anakuwa mke wako. Basi acha niseme kidogo. Semesha ukweli. Unaona? Mimi cha maana mimi naona. Acha tuende mfamilia tuongee. Familia. Sipendi tu. Sasa sikia hapa wewe sema. Mimi sipendi kusema kwa kamera mambo kama hiyo. Acha tuende familia tuongee. Tubache hapo. Familia yako inamjua? Ndio. Kama inamjua sasa wewe ongea hapa waambie twende katika familia. Ndio maana niliwaambia abingepitia ku media. Kwa juu familia unamjua, angeenda nyumbani anamwambia mzazi, "Mama, kuna shida fulani hivi." Baba vitu bisharibika, shaingia ku media hapo vitu bisharibika. Sasa ndio naomba. Sasa ndio mimi naomba. Ongea tu ku media. Nataka wanikumbanishe na nani? Na yeye voilà. Sababu nasema vizuri kwenye familia hapana ku TV. Warafiki zangu tuikae na wazazi. Warafiki hao hatakushauri. Alafu tudreshe. Hivi mpaka shaingia ku media deja washinda shamu. Sasa mimi sikumtuma ye mwenyewe. Na wewe sasa bashakufuata. Ile mimi nilikuwa bilimani. Na wewe jieleze sasa, washiresti hapa mbele yako. Okay, jeleze. Nenda babwire guys. Jewe sinovugira kuri kamera ivy'inkundo kuko urukundo niyo twahuriye twari muhazi. Jewe ndashaka kujya twabe turi babiri tuikae tujadiliane tuongee. Sasa asante hilo ndio. Hapana kuri kamera, hapana kuri kamera kwa juu. Kama ikakusikia saa hii na yeye tumrudie iko na yeye. Kama mlikuwa mlipendana kivyenu pembeni. Hata kama ni msanii na yeye angeingia kumedia anasema sasa mpenzi wangu ni na nini. Mama ngoja. Arindra heads. Kwanza niseme ule iko na kosa na ule iko na kosa. Kama alikuwa anajua anampenda vya kweli, angeingia familia na tuma familia yake marafiki niambie. Mwambie mpenzi wangu hivi na hivi na hivi. Kama mimi ngali nampenda Desha. Kama na ngana ananipenda. Tuikale basi tuongee. Kama nilifanya kosa tuombane msamaha. Sasa hivi shamtia niko na sambara hapo toka niponda. Ngoja mimi nitamsemea. Mimi kwanza huyu najua kama ni msanii wa gospel. Mimi najua ni msanii wa wokovu. Si ni kweli? Sasa Asha kwa msanii wa wokovu. Desha shaingia kumedia yangu. Kila mtu ataona ndio kila mtu mapenzi. Sasa na hela kumbe hauko mwokovu. Nilikuwa nanichafua. Lakini ngoja mimi nimsemee mwanamke. Huyu kusaipita comedy. Bilipitiaga kwanza huyu ndiye alianza kwanza kupost. Umeona? Sasa wakati alipost sisi tukaona. Mimi kanibidi unimtafute nikamkosa. Ngoja. Kijia mustari shedi na ule bibi. Bwana. Sasa kumbe sasa mwanamke anakosa maneno. Ulipiblie mtu. Mwanamke anakosa. Sasa mama tunashukuru. Yes bakunzi Ashali TV. Yes bakunzi Ashali TV bazamwumvise neza ko hari nambare dasanzwe ngaho ariko ibintu bitango gufata inzira nziza bitango gufata umuco mwiza. Reka jemereze ngaho no munsi. Reka turindire kizovamo ko jutera bitwemereye ko azomurondera bishire baganire bayage bahuze hamwe n'ibindi bibandanya ariko Elma Love mwari mundabakundura musa nabwiye ko no musana gire ndabakore akantu kari fresh kari special ariko Imana kandi yadufashije byagenze neza ntibadukubise ntibadushwaniye Imana ishimwe murakoze cyane kwa mwadukurikiranye subscribe utarayikora maze kuyikora nawe uri umuntu witeka arabaga ntabiratana inamba uno musi nakoze gizimbabwe